hali wacu gutwara imodoka nkazijya zirimo n'amariske umenga nikidashoboka kuri le sexe féminin. Mais c'est pas vrai. Noriko ahantu ntibazitunga ntibagendesha imodoka nijya modoka nyene sauf que ije yo kwiruka ifise izindi spécificité zayo ariko ni modoka cyo kimena ziyazi. La seule différence ni yuko ibifise ubwo bundi buhinga mu bwo buhinga nabwo abonye dutera intege kugira ngo baze nibwo bateza kwiga rero cette fois là tugomba kugira pépinière y'abana muri cadre ya grassroots kugira ngo abana bakure kujya bakura bamwigisha kunyine afata umupira wa volley n'urukino bice mu modoka birakunda birashoboka kubera ko on va mettre en place les équipements difasha abana les appelle des simulateurs zizobafasha ari mu nzu yicaye ari muri salon quelque part ou bien dans un coin bamuteguriye bashobore kuza barakurikirana kujya bakina PlayStation. Hariho n'izindi za kari rero kwiga kunyonga gukata gutumbereza kugiki byose biriho. Bashitsi bahire nyakubahwa wahoze urongoye rino shirahamwe ryo gusiganwa biciye mu gusiganwa n'amamodoka Anselme banyakubahwa mwahora muri mu barongoye rino shirahamwe muri kino kiringo kirangiye banyakubahwa murongoye amashirahamwe les entreprises privées mutandukanye nkuko bagiye barabavuga bavuze abo mu mabanke ama assurance banyakubahwa muri comité exécutif yarino shirahamwe ryacu yo gusiganwa biciye mu gusiganwa n'amamodoka bashitsi bahire personnel d'appui, mesdames et messieurs, tout protocole observé, bonsoir. Je me permets d'être devant vous juste en qualité du président de la Fédération automobile du Burundi pour se présenter d'abord moi seul en tant que président. Mes parents m'ont donné le nom de Saguisiras Pacifique, mais une autre famille dans laquelle je travaille ont ajouté quelque chose comme un grade. Kachouti l'avait précisé, mais je ne sais pas s'il avait une bonne intention, mais c'est bon. Ils ont ajouté le général de brigade. Alors, je suis le président de cette association, fédération des clubs automobiles du Burundi, qui se sont réunis le 5 avril kugira ngo bashobore kudutora no gutora le comité nshasha ari nayo ndongoye ari nayo mu mwanya nza kuhaga ndabashikiriza. Ubwambe na mbere rero nagomba mfatiye akakanya keza ko guha
ko kubashimira ndabashimire de votre présence, signe qui témoigne que vous êtes réellement nos partenaires fidèles. Surtout que ce n'est pas la première fois, non plus la dernière. Turabahaye ikaze rero hano iwacu, tubahaye ikaze nk'uko bari babibabwiye kugira ngo tubiyereke nk'uko turi bashasha nyene, turi bashasha muri no komite executive iheruka gushigwaho n'urunani rw'amaklub atandukanye nk'uko umworosha w'amajambo yagiye arabivuga, kugira ngo mumenye ngo ni bande mugiye gukorana nabo, mumenye ngo ejo nimwumva umwe canke uyundi mu mazina tuza kudondagura canke muba muza kubona hano, ntimuze mumone nk'umuntu mushasha, muze mumenye ko aje avuye ahantu muri ino communauté ihurikiyemo amaklub ajejwe gusiganwa biciye mu mamodoka. Rero turabahaye ikaze ubwira kandi rero vous êtes les bienvenus, vous êtes chez vous, sentez-vous à l'aise. S'il y a peut-être des imperfections, des irrégularités qui se sont déjà présentées, vraiment nos excuses, parce que ce n'est pas de notre intention de perturber surtout la tranquillité des gens qui sont tranquilles de nature. Mais c'est faute effectivement de ces changements-là, je dirais, climatiques, indépendamment de la volonté de l'un ou de l'autre. Je m'excuse alors. Nagomba rero nk'uko babivuze ngiye ko imbere yo kungira icyo nabashikirije ubutumire mwaronse bwo kwerekana yuko tugomba kubashikiriza no kubereka urwego rushasha ruheruka kwizerwa mu matora aheruka. Mbere ngiye ko ndababwira ntibigirwa hafi, hanyuma turazi ko bari mu dutandukanye, ariko je les invite à approcher tout de suite pour gagner le temps. Hanyuma umwe wese acaronka akanya ko kugira muri 5 secondes ou bien 10 juste le nom et le poste qu'il occupe kugira ngo tuce tubandanya bimeze neza. Je vois à ma droite mon vice-président. Il peut se présenter lui seul parce que c'est un géant homme. Vraiment, c'est un géant aussi, c'est un intelligent aussi, c'est un travailleur. Merci d'abord. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bon, nagomba ndabaramutse umwe wese mu cyubahiro ciwe naherereye. Je ku izina ryanjye nitwa Kavamahanga Alain Frank, nkaba ndi vice president wa CAB, ikaba nasubiye kwizerwa ubugira kabiri kuba vice president muri icyo kibanza nyine, nk'uko n'ubwa mbere avant yuko dutora federation basubire kutwizera muri kino kibanza. Nagomba nshimire abari hano bose basubiye kutwizera. Bonsoir tout le monde. Jenna Jenitwa Niakile Divine, Namadi secrétaire général
wa Club Automobile du Burundi. Nk'uko Vice President yabivuze, turashimira abatwizeye muri iki kiringo turiko turatwara, kandi tukaba twizera yuko tuzokorana neza n'amashirahamwe yari asanzwe atwapia muri organisation y'ama-événement ya rallye. Nkaba ndabashimira ndabipfuriza n'ijoro ryiza mwese. Bonsoir tout le monde. Nanje banyita Ndikumana Eloge, bakaba banyizeye bakantura mu kibanza c'umutrésorier njejeje ibigega vya Club Automobile. Hama nkaba ndabashimiye abanyizeye, hama nkaba ndabijeje kutazobatetereza tuzorangura igikorwa mwadutumye. Nkaba ndabimenyereye, nahora ndi muri organisation yahahora, benshi baranzi ndi muri umukino wa Club wa Rallye kuva 2013, donc murumva ko ntari mushasha. Hama naje nkuko bagenzanje babikoze, nkaba nsubiye guha ikaze abo twama dufashanya igikorwa. Murazi yuko abapartenere bacu tutari kumwe hari tokunda. Turabahaye ikaze kandi muzobandaye mudushikira. Murakoze. Izina yanje ni Musoni Ariela, nkaba ndi cegera c'utwara ibigega bya Club Automobile du Burundi. Naje nahora ndi muri organisation yari isanzwe ihari, equipe ya organisation isanzwe ihari. Nkaba nshimiye abatwizeye bakadushiramo kino kibanza, tukaba tubabwiye yuko batihenze kudushiraho, badushizeho batwizeye kandi tuzobamaramaza. Merci beaucoup. Rero ngiriwe ko nk'umugi w'igisahira, twebwe twatowe dufise ahandi twari dusanzwe turi mu maklube nyene atandukanye, mugabo twizewe mu bandi ubushobozi buhambaye twari dufise, mugabo turinze twizerwa na komite turongoye. Ni ikimenyetso cy'uko hariho ico bari babonye bati hari ico twofasha, mugabo ingufu zacu zikenera ingufu z'abandi bantu, cyane cyane abo dusangiye uru rugamba, ari nayo communauté yagutse irimo amaklube menshi, kugira ngo dukuze ikivi cyo guteza imbere uyu mukino uciye mu buryo bwo gusiganwa n'amamodoka. Rero tukiri ngaho nyene turafise natwe ibyo twategekanije, tuvuga duti ibi byo tuzogira gute, tuzobishira imbere mu ntumbero yuko hariho nosigura igikorwa cyo kureka cyo guteza canke gushira imbere urukino rwacu rwa automobile. Ikintu cya mbere nyamukuru kiri mu byo kwihaye nk'ihangiro nukongera gushira mu ngiro neza la mise en place neza uyu mukino, tukure kuri stade uriko tuwuduze tushikane ku rundi rugero, kandi binashoboka. Reka mvuge ngo promouvoir le sport automobile du Burundi. Hariho ibihari, hariho n'ibyo tubuze, ariko hari n'ibyo dufise. Ikintu cyane dufise, turafise ubwenge, turafise n'ingufu. Ibyo bintu bibiri tubikoresheje, tugaca dukorera hamwe n'abandi barongoye amaklube, icyo kivi n'impaka tuzokiduza kandi tuzoba turi kumwe nabo dusangiye nyene ugo rugamba, kuko reka tugwite urugamba kuko n'igikorwa nyene gishakirwa ko ingufu za bamwe n'abandi zija hamwe. Icyo ni ikintu cya mbere rero. Aho ni ku rwego national na international. Murazi yuko twama turonka abashitsi bama baza gukina hano. Twovuga nk'urukino baberetse par image video mu mwaka uheze, mwabonye ko harimwo
n'abatari abarundi harimwo abaganda harimwo n'abakenya nibo bashoboye kuza muri uyu mwaka uheze hamwe n'abarundi rero ariko ikintu kimwe cyonyine kiriho cyabonetse nico bavuga bati i Burundi n'abarundi bagereranije n'iwabo baravuga ati ngaha hariho impano byo babivuga bahereye ku byo babona bihari bakaraba n'ibyo twe tubuze nabo gaca baraba ibyo bafise nuko bari bagaca bakora rero iyo comparaison niho bavuga bati il y a du potentiel au sport automobile du Burundi natwe rero tuzohera kuri iyo defi ari nayo defi nyene tuyikosore tuyihinduremo opportunité hama noneho dushobore gutera rindi ntambwe ico ni ku rwego nosigura ngo national et international aussi kuko murumva yuko tudatamba twirorera hariho n'abandi bama baza bakaraba ibyo dukora bakaraba uko twiruka bakaraba uko dusiganwa bakaraba ubwiza bw'i Burundi bakajya na byo kujya bakaraba najya vumbi jya hariya iwacu atahandi rya vumbi jya hajya ruguru muri Butanyerera nabonye hariya burya nta handi ririsa ahandi hose hari irindi vu mugo rijya ni nombe nyene iwacu kandi tuyikunda kujya kuntu nabo niyo bashimye gusumba ko twe tuyikunda isigurwa ngo tunazi no kuvanda neza sikenuza vo comme potentiel ibyiza rero turabifise kandi tuzobivyazamwo umusaruro aho nariko ndavuga ku rwego guteza imbere uru rukino rwacu murabona yuko hano turi mu karere kagutse abatanzania bashoboye kuza ushize hano hakurya mu babanyi ntibashoboye kuza kumvo izi canke ziriya ariko natwe tuba twifuza kujayo kubera ko basubira yuko mu kirundi ngo agafuni kabagara ubumwe ngo nakarenge mu mwaka wa hera wa 2023 sino 4 hariho abagiye gukina mu Rwanda kandi abanyarwanda baravuze ati abarundi no kuri muratwemeje twari twatubuye mu Buganda bushize ariko kubera twari muri ibyo gushiraho inzego zishasha ntibyashobotse ariko twizera yuko tuzobishika ko muri iyi gahunda yimirije izoza ari ma programa yacu icyo rero cyari kimwe mu guteza imbere rwa rukino ubugira kabiri turifuza gushira imbere nous pouvons encourager les femmes et filles à adhérer au club automobile parce que c'est possible. C'est possible. D'ailleurs, au niveau international et FIA, il y a un département chargé de la promotion de la femmes et filles dans le sport automobile. Alors, je profite de cette même occasion pour encourager d'abord les dames que nous avons dans le comité exécutif et d'appeler les autres à adhérer. Aussi, pour vous, les partenaires, dans différents domaines, d'encourager vos filles, vos sœurs, vos neveux, vos nièces à créer ou bien à entrer dans les clubs déjà enregistrés ou bien à créer les leurs kugira ngo bikunde nabo bashobore kuboneka batwara amamodoka nk'abadamu nk'abakobwa birashoboka ailleurs c'est faisable et c'est possible pourquoi pas chez nous ni ikintu gihambaye cyane hano iwacu gutwara imodoka nka zijya zirimo n'amariske umenga ikidashoboka kuri le sexe féminin mais c'est pas vrai noriko ahantu ntibazitunga ntibagendesha imodoka nijya modoka nyene sauf que igiye kwiruka ifise izindi spécificité zayo ariko ni modoka cyo kimwe na ziya zi la seule différence
ni yuko ibifise ubwo bundi buhinga mu ubwo buhinga nabwo abonye dutera intege kugira ngo baze nibwo bateza kwiga rero cette fois là kugira ngo bashobore kubimenya ni yindi auto école irashoboka rero le bienvenu alors abari ngaha n'abatari hano mubabwire vous en tant que partenaire ni appel c'est un cri turanshije kugira ngo mubwire aho mubaye ababishobora n'ababikunda parce que ibyo tubabo nk'ibi abenshi c'est tous les pilotes barazi uko utabikunda nta nibyo wona bija muri sekunda bijamo nta nibyo wona shobora donc rero birakunda ariko babikunda kuko baratwara n'izindi modoka kandi biranashoboka kubera ko n'ahandi ailleurs les filles et femmes baratwara amamodoka rero ako kamwe rero turagateye kugira ngo muze mudufashe gukora iyo sensibilisation n'abajournaliste nabo nyene twababonye hano RTNB n'abandi bigenga ako kamo muragatera abantu kujya bakina basket kujya bakina volley kujya batera iminana kujya biruka kujya bakina football volley handball pourquoi pas sport automobile c'est possible c'est faisable donc à qui veut adhérer les portes sont ouvertes turabahaye ikaze tuzobafasha natwe nimba tugeze hano nuko hari ikindi cyakoretse nuko hari abandi baduteye intege nuko hari intambwe twateye hama abandi bagakwega ukuboko kujya ku mwana ava hasi atabizi akadandabagirana rimwe rimwe umubyeyi akarekura kakagwa hasi mugo pasiko atakanze ahubwo ariko agomba kukamenyereza ngo arabe nibiro tubamo nuko bimeze birakunda rero turabateye intege karibu imbonoka zoza yindi natwe turafise indi mbonoka zoza kurundera imikanga izo dusubirira muri perspective tugomba kugira pepiniere y'abana muri cadre ya grassroots kugira ngo abana bakure kujya bakura bamwigisha kunyine fata umupira wa volley na ntuze no muri club no muri mukiruka no rukino bice mu modoka birakunda birashoboka kubera ko on va mettre en place les équipements difasha abana les appels des simulateurs zizobafasha ari mu nzu yicaye ari muri salon quelque part ou bien dans un coin bamuteguriye bashobore kuza barakurikirana kujya bakina PlayStation hariho n'izindi za hali rero kwiga kunyonga gukata gutumbereza kuyiki byose biriho on va essayer d'initier ça muri no periode yacu nk'ihangiro tuze turabe aho tubigejeje tutabishikako muga tuzaba twabihaisemo kuburyo abantu dukora mu gatatu nabo bazobandanya ico gikorwa n'intumbero rero kugira ngo ntituze turakoresha bakuze gusa kuko urabona umuntu agenda akura agenda hose agira hari ama reflex amwe atagira atakara